mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose twagomba kubaha ikaze mu biganiro vya Olivier na Nathalie atongeye gutega ibiteka ryo kubakira hagati yacu n'ukuri n'umunezero iminsi yose iyo turonse okaziyo yo gushobora kugira ibiganiro hagati yacu bisubira kutwibutsa icyo Imana iri kutwibutsa icyo turi imbere yayo bikatwibutsa n'imigenderanire kuko nimba dukizwa ntaca dutwara mu ijuru nuko hari icyo akidukeneyemo hano ku isi kandi uko twimenya uko tumenya n'abandi uko tubatahura niho vyoroha bitorohera kugira ngo dushobore kubafasha. Hariyo amajambo abiri nkunda muri Bibiliya igihe Yesu yavuze ngo muri umuco w'isi kandi muri umunyu w'isi. Ugiye kuraba rero novuga ayo mayelema abiri ari umuco canke ari umunyu kandi agaspecifiya w'isi. Urumva si binavuga ngo muri umuco w'ijuru canke muri umunyu w'ijuru. Umunyu barakunda kuwukoresha kugira utange akanovera. Kugira ushobore gutanga akanovera rero aho ubaye nimba ari mu rugo rwawe nimba ari mu bana bawe canke aho usengera canke aho ukorera ni vyiza yuko witahura wimenya ugashobora kumenya nabuha ako kanovera mbe bameze gute. Urumva hama ikindi naco c'umuco umuco burya uraka umuco urekrera uramurika ukamurikira abantu rero turiko turiga tusafe twatanguye ejo aho turiko turabona hamwe ivyerekeranye na identite mbega urinde. Hariyo n'igitabo nanditse ko kuri ivyo ngo mbe hamwe wosanga utari uwo wibaza kuri kuko hari abantu bakunda kumbwira bati Olivier ni kubera iki wanditse ico gitabo mu gifaransa kivuga et si tu n'étais pas celui que tu penses être. Ni igitabo kiri kuri Amazon kuri abo baba bacifuza murashobora kugisangayo. Ni icyatumye ndavyandikako nuko niyumvire mu buryo buri logique buri simple bworoshe nuko si je ne suis pas celui que je pense être nimba ntari uwo nibaza kundi bisigura yuko n'amabezwe yanje burya sayo n'intambara zanje kumbure sizo donc nico gituma bice bihindura ibintu vyose. Hari ijambo mperuka gusoma umuntu yavuze ngo burya isi ntituribona uko imeze tuyibona uko tumeze. Nico gituma ari vyankenerwa cyane kwiga kuri ico kintu ca identite. Rero imbere yuko Nathalie ngo baramutse nagomba gusubira kubibuza yuko dufite chaîne ya YouTube mushobora kuyisanga yitwa Baho Podcast. Kuri abo bashasha batariyabonesha ndabahimiriza ndabasaba mushobore kwiyabonesha mu klike no kuri kaya ka notification kugira chaque fois dusohoye novuga inyigisho nshasha mushobore kuyibona. Imana ibahezagire Imana ibagire neza. Kaze Nathalie. Nongeye gusubira kubaramutsa kandi niteka vy'ukuri kubana namwe kandi biciye mu bibazo byinshi canke mu biganiro canke n'intahe turonka biraryoshe cyane kumva yuko muraduhezagire kandi muranatwa influence kandi muradufise n'ubutunzi tubakuramwo. Rero ndashimira cyane abantu bamaze gutwandikira deja kuri iyi sujet yerekeye identite kumenya uwo turi. Imbere yuko tuza kubandanya kuri ivyo bintu nashaka en fait tuswe kuvugana na Olivier mbega identite ni iki. By'ukuri muri rusange iyo umuntu avuze ikintu ca identite acabona iki. Reka duhere kuri karangamuntu. Iyo muravye kuri karangamuntu kenshi muri rusange babona izina ryawe aho wavukiye izina rya umunsi w'amavuko baranashaka ko rimwe na rimwe izina ry'abavyeyi se na nyina aho wavukiye hari naho nko ku mapasiporo ho batashirako mugabe ico kiri suri nuko bavuga igihugu wavukiyemwo canke umusozi wavukiyemwo canke ville wavukiyemwo uko riko saho wavukiye hari très important. Bisigura yuko aho wavukiye haguha nationality haguha ubwene gihugu. Rero ico kintu nticigera gihinduka. Ubwene gihugu arashobora guhinduka d'ailleurs mugabo aho wavukiye abuvako nigihe n'umunsi wavukiyeko naho wavukiye ntibihinduka ntibizopfa vyarahindutse. Rero ico kintu ni ciza cyane ko kiradufasha no gutahura gatoya identity dufise muri Kristo Yesu. Igihe wakiriye agakiza mbese ninde mbe igihugu uvamwo n'ikihe mbega
uriwe urinde kuko ico uri kizodefinisa kizotuma ca influence n'ico uzoba muzorabe nk'ahantu hari abantu nk'ibihugu bimwe intambara ugasanga hari abantu baba muri ivyo bihugu batarabe n'igihugu baho hantu ugasanga nk'abanyamerika dufate nk'abanyamerika bafise ambassade zamazikomeye bama bari très influents dans le monde iyo habaye ikibazo ikintu ca mbere bakura abanegihugu babo muri ivyo bihugu vy'intambara kubera iki suko ari abantu bitangaza naho bari kigugu naho bari kivagundu mugani w'abarundi ati igito gitabwa iwabo baragitora ico gito akiza kwitwara iwabo ariko uko biri kose kuko afise ubwene gihugu bw'iwabo hariho ibimurinda kuko afise yava rero iyo ufise yuva beneda biroroshe guhagarara wemye kenshi rero turibagira aho tuva ijambo ry'Imana rikatubwira yuko kenshi twama twibagira nguye tugiye gusoma ijambo ry'Imana ni nk'ikiyo kitwibutsa vy'ukuri apana kitwagiriza benshi biko basoma ijambo ry'Imana baragirizwa ariko warakiriye agakiza wategezwa kwibutswa icuri mbe Kristo yakugize iki quelle est cette identité mbe turi bande muri we rero imaze kumenya icuri biroroha no kuri ico natero waruvuze yuko abantu bumva yuko bagirizwa hari gihe wumva yuko uri kuragirizwa mugana ngomba kukubwira si Imana igomba kukwagiriza ariko ni igihe wibonye ukaca wumva yuko hariyo dekaraje yuko ugena ubayeho n'uwuri n'icuri vy'ukuri urumva hari umuntu yigeze nko kumbaza akarorero kuvyerekeranye n'ikintu c'ukwezwa Bibiliya hariyo hamwe ivuga yuko turabera ahandi naho ikavuga ngo ico Imana yifuza ngo nuko twezwa hama uwo mwene data yari umukobwa w'umugenzi ariko arambwira ati none urize ko hamwe Bibiliya isa n'itubwira ko turi deja abera ahandi gasa n'itubwira ngo ico Imana igomba nuko kwezwa kwacu none turi deja canke nico duhamagariwe kuba tucicaranye muri ako kanya ndamubwira nti icara nk'umukobwa acara yicara afatanya amaguru ashambwira ngo nicaye nabi ntoya mbe mu byo mpeje kukubwira ngo cika umukobwa ambwira ngo ya ntaho fete nako karorero ndaguhaye kugira ndakwereke ico ijambo ry'Imana rivuga urumva abakobwa hari ukugene bazi bategerezwa kwicara ariko iyo wicaye uko sivyo bikugira umukobwa niyo wicaye nabi ntibiguhindura uguma uri umukobwa ariko uba wigenje uko utategerezwa entre guillemets kumera nico c'icirori gato yinagomba gucishamwo icirori ijambo ry'Imana iyo turiko turarisoma ntiritwereka ico dukwiriye gukora kugira ngo tube ariko ritwereka ico turi maze ubuzima bihwanye n'ivyiyumviro n'ivyo tuzi tubayemwo tukavuga tuti nukuri ndi kure y'ivyo mpamagariwe canke ico ndi uko nkwiriye kubaho nico gituma niyo two turasoma ijambo ry'Imana usanga no mu gusenga dusaba ariko ijambo ry'Imana ikatubwira ko twamaze kubihabwa muri Kristo Yesu mu banyefeso chapitre ya mbere ho baravuga ngo vyose biri muri Kristo Yesu ngo mwabihawe muri Kristo Yesu kibazo cyo ivyo naronse nibiye kujita byo mbona kenshi dusenga nk'abasaba ico twahawe deja none nk'ukuja kukubwira iki ufise nka mutuelle cyangwa ufise assurance y'ibisazi nzizi vuga uti naho uzokwasamura uzocuza kuvugwa mu bitaro bikomeye cyane muri kino gihugu ariko ntavyuzi vyarakunaniye tellement kubera aho uvuye imbere yuko urongo bwene gihugu bw'igitangaza bituma vy'ukuri vyanka jendi bukumunsi umwe ikintu cyane gishimira vira mu muvyeyi wanje abavyeyi banje bigeze kumpa umunsi sinzi ko ari kwarane neza barabona bw'Imana nja gutembera ku mazinga yitwa Île Maurice hama nja mu hoteli yari nziza kuko abo bantu barabagenzi ba papa bavuga ati nukurura murekaze atembere canje ndi jenyene kandi afise une certaine timidité mwibuke abamelancholique deje nyine bameze afise ukuntu batigaragaza cyane batari aventurier bene data ndabona nkama ibintu vyari vyoroshe gukora kandi vyari gratuit biri inclus muri ico cumba narimo ndabona urashobora kuja mu mazi urashobora kugira plongée sous-marine urashobora kugira rumurabona ibishoboka ibintu nibikunda donc c'était trop beau kuko nahora ndabibona muri television nkibaza ngo ça doit coûter très cher nabibajije nka nk'umunsi wa nyuma ngira ntahe ndabaza umuntu ati none ibi byari ngo madame mademoiselle ibintu byari gratuit cese numva igituma utigeze uza twara vraiment wari kuza ukabibeneficia
natahanye agahinda bene danja niranda kontwe se exactement ibintu dukora mu ijambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi Imana yamaze kuduha ariko wiravye ukiraba ingene umeze ukavuga uti jiki ikintu ntaco nakoreye kandi nari umunyeshuri ndabibibutse nari umunyeshuri kuko urashobora kuvuga uti ico iyo hotel ndayirihiye je quand même travailler ni ibintu byumvikana ariko nari umunyeshuri nkavuga nti ibintu je mukama ntibinkwiye twama turi muri mukama ntibinkwiye kandi nivyo ntibidukwiriye ariko ubuntu bw'Imana bwarabiduhaye kuko turi abana b'Imana. Gucika umwana w'Imana biguha une qualité y'igitangaza apana yo gucumura ariko yo gutahura yuko n'intambara zose wowe urimwo Imana yaguhaye muri Kristo Yesu ubushobozi bwo kubivamo. Ngaho nagomba udutomorere gato iganata none ko Yesu atubwira ati musabe muzohabwa kandi uretse yuko ivyo yanabivuze atarapfa ku musaraba no mu nyuma Bibiliya iratwereka turabona Pawulo asenga turabona asaba turabona n'ijambo ry'Imana y'ibitubwira none gusaba ni bibi basha pas du tout. En fait nashaka muri iyo exemple nyene natanze naraciye nza kubaza abantu bakora muri iyo hoteli ndababaza ati mbega ibi bintu ndashobora kubibenefisia nibo banyishuye ngo c'est gratuit. Gusaba ni nko kuvuga ati Mana mpa éclaircissement Mana ntahuza Mana nyibutsa Mana ndagusavye binyinjiremo kuko ibintu biri trouble ni vyiza cyane kandi binini gose par rapport y'ivyo je nibaza. Urumva gusaba ni vyiza ariko si gusaba usabiriza nkuko umenga uri mayibobo nkumenga nturi umwana wo mu nzu uvuga uti Mana nyibutsa kandi mpa nshiramanga dufate urumu deja bemere marankurike ntibakunda gusaba cyane n'aba phlegmatique n'abantu batiyuguruye nibo bazogira intambara cyane zikomeye zo gusaba je ndazi ko ingorane ndefise abavye banje bama banyidogera ati we yuvuze rimwe none kutatubwira ngo exprime neza ivyo bifuzo ugasanga gusaba ni vyiza hari n'abatinya no gusaba kuko bafite ubwibone c'est déjà aussi un problème. Gusaba no gusaba we éclaircissant nk'uwo muntu nabajije ntabarumbwira mbega iki kintu kiri est-ce que kiri gratuit canke kigomeshe canke bivanye n'amahara mfise no gikora nuko kenshi dupfana ubwoba dukafana isoni dukafana ukwicisha bugufi kutariko ni fausse modestie hama tugahata imigisha y'Imana. Paul yagumavuga ati nimusenge ngo musabe ubwenge ijambo ry'Imana iradusaba ngo dusabe ubwenge la sagesse et l'intelligence. C'est très important. C'est très bon de demander ariko umutima usaba w'umwana n'umuntu ari en dehors de la maison sumwe. Urakoze cyane kutweklera kuri ico kintu cyo gusaba wahereye uri kuravuga kuvyerekeranye n'ivyakaranga-muntu. Ndakunda cyane iyo example ya karanga-muntu kuko novuga icyo no kwita identité humaine naturelle physique nuko uri umwana nuko hama ibisigaye vyose c'est ce que tu deviens nico ucika kuko iyo turiko turavuga ngo ubu yabaye umugabo canke yabaye umugore je parle d'époux et d'épouse muri essence nuko tu deviens urumva nico ucika hama iyo turavuga yuko wabaye umuvyeyi yacitse umuvyeyi gucika umuvyeyi burya novuga ni nka role ni nka ni vocation ushaka uvyite peu importe ico wita ariko nico uba wacitse bisigura ngo hari ico uri avant kandi niyo abana bavuye mu rugo ntibisigura yuko utabukira umuvyeyi ni nk'iyo bapfishije ejo kwanza tuzobashiramwo intahe y'umuntu yabuze yapfakaye yongera abura n'umwana ni intahe iri poignant je ndamuzi personnellement ariko aravuga iyo ntahe yayidushingiye par rapport ya maseri turi tumaze iminsi turiko turavuga umuntu acacikana akibaza ati none ndiki kuko urumva waracitse umugore hama icika nka identité nshasha niyo abantu bakwiyidentifiyako ni ukuvuga iyo mu mwanya mutoyi ubuze uwo mwubakanye ni nkaho mu maso y'abantu tuye perdu ibara riraguye none uri giki urinde hari abantu baronka akazi yaronka ako kazi akagakoramo nk'imyaka 30 20 n'iyindi hama du jour au lendemain akazi kagahera. Abo bantu kenshi barakunda kugira ibibazo n'abantu kenshi usanga baciye ahantu
bakadeprima bakagira depresi ikomeye rwose kuko telma barabaye muri iyo hole barabaye muri icyo gikorwa novuga ni identite bariyidantifiye telma kuri icyo gikorwa ku buryo mu mwanya mutoya je ndibuka narigeze guhura n'umupapa hama mbona arankwevye mbona aciye hirya ndabwira ubu turi kumwe icyo mupapa turabana turazinanye wabonye yuko umenga arakabutse mbere ibiki afite ikibazo uwo muntu niwe yamenyesheje yuko yavuye mu kazi ariko warabibona yuko ahunga abantu bose atinya abantu kubera iki kuko telma yarambarashije yari yidantifiye nuvuga n'ako kazi ku buryo iyo akavuyemo yumva yuko isi muguyeko yumva yuko ibara rimuguyeko ni icyo kintu rero nicyo gituma turi ko turameta plus accent ku cyerekeranye n'icyo wacitse versus cyangwa ugikompaye n'icyo uri reyelma ni ukuvuga icyo uri reyelma nicyo badashobora kugutwara nicyo udashobora gutakaza icyo nicyo yesu yashyize ko akisa ariko aravuga ntimugatinye uwica umubiri ariko reka nzobereka uwo mushobora gutinya uwo mushobora gutinya ni ushobora kwica uwo mubiri ahejeje n'ubwo bugingo donc l'homme réel agashobora kumwanayantisa ubu nabwo ni imana donc rero abantu barabayeho hariyo ibintu bibiri usanga bitwaye abantu nizo force novuga usanga cyangwa amamoteur atwara ayobora abantu uyu munsi rero ngomba kukubaza nawe ni igiki kikumotiva kuko hari ibintu bibiri icya mbere ni ubwoba bwo kugira icyo utakaza nataraza kubitubwira ko gato nanjye ndaza kubibabwira ko icya kabiri nacyo kimotiva abantu ni force nicyo gituma abantu babyuka mu gatondo bakora ibyo bakora basengera aho basengera bakora ibikorwa bakora c'est l'envie de devenir ni ikintu bifuza gucika sinzi icyo batubwira ko natari kuri icyo cy'ubwoba icyo navuga gatoya tuzobibandanya umunsi ni kuko nibaza ko twaba turonka akanya gato akenshi turatinya gutakaza icyo twibaza ko turi donc kitari cyo nk'uko wareje kubivuga kuko hari ibihinduka hari n'ibidahinduka hari urashobora uranakura dufate abantu b'imiyabaga umuntu ashobora gutinya ati bajya ntibanyakira ntibanyemera ugasanga uri nk'umusanga cyane uremeye kunywa inzoga uremeye kunywa urumogi abakobwa bakabavuga ati banajewe rero umva ngo ibigezweho ni ugutakaza ubusugi ukaba utakira ubusugi bazo gutwenga ukemera kuryamana n'abantu juste pour faire partie de la gang kuvuga uti meze nk'abandi ntibaze bantwenga hari ibyo utinya ugasanga ujana n'abantu ubwira ntibaze bagutwenge ugasanga nk'umuflegmatique agiye ajanye rero nk'ivyo nivyo ubwoba tuzobidevelopa beaucoup plus tard utubivuga neza wiranda konti rero n'igihe ukora ibyo ukora kugira ucike ugwana n'intambara zose kugira ucike ngo ube ikintu nshaka kuba iki nshaka kuba umukozi mwiza nshaka kuba umuganga nshaka prouver kugira nereka abandi ko nabaye umuntu nabivuyemo gukora ibintu byiza ni byiza ariko impamvu iri inyuma niyi rero numva nohagarika ngaha tuzofata umwanya uramvuye gukurikira ahubwo tubivuge neza kuvyerekeye identity ko ni ikintu gikomeye cyane aho bibaza igituma ukora ibyo ukora kuko bihagaze by'ukuri ico bizera kuri sawa rero murakoze mugira umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho muri amen.